Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Inkuru Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, hakaba ari amakuru na cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira ko yari karavugwa mu bitaro vy'akarere vyo ngaha Igitega, aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Guillaume Bunyoni arwariye. Turaza kurabira hamwe muri amwe mu majambo yashikirijwe n'umukobwa wa Guillaume Bunyoni ariwe Darlene Bunyoni kuri Widonido, turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kurabira hamwe ivyo yagirije umukuru w'igihugu ndetse n'ivyo yova yakoreye ngaha ku bitaro vy'akarere vya Gitega, aho ise ariwe Guillaume Bunyoni arwariye. Guillaume Bunyoni yajanwe mu bitaro vy'akarere vya Gitega kuva kw'igenekerezo ry'icenda Gitugutu y'umwaka, aho bamukuye mu ibohero rikuru rya Gitega aho yari arwariye, ariko amakuru aturuka ku rubuga avuga ko Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu ubuzima bwiwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Ikindi kandi nuko Guillaume Bunyoni yoba arwaye indwara y'igisukari. Guillaume Bunyoni yavanwe mu ibohero rikuru rya Gitega kw'igenekerezo ry'icenda Gitugutu y'umwaka, ubwo yarungikwaga mu bitaro vy'akarere vya Gitega. Akihashika bahamagaje abaganga batandukanye kugira ngo bamukurikirane, ndetse hari amakuru avuga ko hari n'abaganga baturutse ku mugwa mukuru w'ubutunzi ngaha i Bujumbura bakajanwa mu bitaro vyo ngaha Igitega kugira ngo babandanye bamenya uko Guillaume Bunyoni yoba ahagaze. Sivyo vyonyene kuko umutekano wari wiyongerejwe, kuko igipolisi ndetse n'abajejwe iperereza bose bari bagavye ngaha ku bitaro vy'akarere vya Gitega. Biboneka ko bafise amakenga ko Guillaume Bunyoni yohava atoroka. Umukobwa wa Guillaume Bunyoni rero Darlene Bunyoni avuga ko kuba ase yarwaye ngo vyo byaragizwemo uruhara ntangere n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, na cane ko yanse kumuha uruhusha hakiri kare, cyangwa se yase gufata ingingo hakiri kare ngo areke ise aje kwivuza atarasinzikara. Kuri ubu ngubu rero Guillaume Bunyoni yarapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, aho yafungiweyo guhera mu mwaka wa 2023. Ico gihe yafunzwe yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo ya leta, kuba ndetse yarashakaga no gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ivyo vyose rero vyatumye Guillaume Bunyoni acirirwa gufungwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Niho kuri uyu wa cenda Gitugutu y'umwaka ubwo ubuzima bwiwe bwagaragaraga ko butameze neza, nibwo yaciye arungikwa mu bitaro vy'akarere vyo ngaha Igitega. Naho umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ukwivuna abansi yagendeye ibirori bikuru by'urwego rwo kwivuna abansi. Navyo mukanya ku buryo bw'idonido turabibashikiriza. Naho umupolisi yagihandaguye Faustin Nishimwe yaraye aciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Naho Bujumbura ho atagikozwe, ibarabara rihuza amazone ya Buvyuka, Bubanza ndetse na Gihanga gushika kw'ibarabara rikuru rya RN5 riracika, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu na cane kubahegereye babishikiriza. Naho mu Burundi ho ubu ngo hari ikigira gihindukiye abenegihugu baratanguye gushora wa mwimbu w'ubutare wabo, nk'uko navyo turaza kubashikiriza. Aya n'andi makuru yose ni mukanya kuri bw'idonido. Reka mbanze nkwibutse uvyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza ku buryo bw'idonido.
Dusubiye mu makuru yacu kuryo bw'idonido rero reka dutanguriye ku makuru ariko aravuga ku bijanye n'amagara ya Alain Guillaume Bunyoni. Uyu akaba yarahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu umukobwa wiwe ariwe Darlene Bunyoni yatangaje ko amagara y'umuvyeyi wiwe Alain Guillaume Bunyoni ameze neza, akavuga ko isaha n'isaha ashobora kuryamira akaboko k'abagabo, ariko akavuga ko yoba arwaye indwara y'igisukari. Nta kindi yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba ari we ngo yatumye amagara y'umuvyeyi wiwe Alain Guillaume Bunyoni ngo asinzikara. Nta yindi muri mvano avuga ko yanze gufata ingingo hakiri kare kugira ngo areke Alain Guillaume Bunyoni ajye kwivuza atarasinzikara. Alain Guillaume Bunyoni yajanwe mu bitaro vy'akarere vya Gitega kw'igenekerezo ry'icenda gitugutu y'umwaka, ubwo basangaga amagara yiwe atameze neza. Alain Guillaume Bunyoni yari yatanguye kuza arinyegeza munsi y'igitanda aho yararaga mw'iboro rikuru rya Gitega. Sivyo vyonyene kuko atarakivuga ndetse no gufata ifungurwa ngo vyari bisigaye bigoranye cane. Ariko n'amakuru kandi avuga ko yoba yafise ingwara yo mu mutwe, ariko na cane rero ngo kuri ubu ngubu Alain Guillaume Bunyoni, amakuru duhabwa n'amasoko yacu cane mu begereye umuryango wiwe, nuko kuri ubu ngubu ubuzima bwiwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Darlene Bunyoni yifatiye ugahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, amwagirije ko urupfu rwa Alain Guillaume Bunyoni umunsi ruzoba rubaye ngo bizoba bitewe n'umukuru w'igihugu kuko yase gufata ingingo ngamuhe uburenganzira bwo kuja kwivuza atarasinzikara. Naho umushikiranganje mu vyajejwe harimo ukwivuna basi yagendeye ibiro bikuru by'urwego rwo kwivuna banze. Kuri uyu 27 gitugutu y'umwaka, umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba Marie Chantal Nijimbere yagendeye ibiro bikuru by'urwego rwo kwivuna abansi mu rugendo rw'akazi rwatanguriye ku gisata c'igisirikare kigwanira ku butaka, aho yahasanze kandi abasirikare bakuru bari bamwiteguye ukumvikamo ukumwakira ndetse no kumufasha kuharorera ibikorwa biharangurirwa. Ubutumwa yashikirije umushikiranganje Nijimbere yamenyesheje ko uru rugendo ngo rwari rugamije kuraba ingene imirimo isanzwe ikorwa mu buryo buhuye n'amategeko, amabwirizwa hamwe ndetse n'indangagaciro za gisirikare. Yagaragaje kandi iteka n'ishimwe ku buryo abasirikare b'u Burundi baguma bitanga kubahiriza izi ngingo kandi ngo bakarangwa n'ubwitange mu gukingira umutekano w'igihugu. Yagarutse kandi ku kamaro ko kumvikana hagati y'abagize uru rwego, ukwizigirana ndetse no gukurikiza amabwirizwa y'ubuyobozi nk'inkingi zikomeye zituma igisirikare cy'u Burundi gikomeza kuba icizigirwa. Yibukije kandi ko urukundo rw'igihugu rukwiye kuranga abakozi bose b'uwo mwambaro kugira ngo igihugu kironke iterambere rirama. Uru ruzinduko umushikiranganje yarugize mu ntumbero yo kuronka ishusho nyayo y'ukuntu ibikorwa bitandukanye byifashe mu rwego arongoye, kandi ngo yitezwe kuzobandanya kugendera ibindi bisata mu misi iri imbere. Naho mu yandi makuru, umupolisi yagandaguye Faustin Nishimwe yaraye yaciriwe gufungwa ubuzima bwe bwose. Twaheruka kubaha inkuru y'umunyagihugu Faustin Nishimwe yagandaguwe ku 18 gitugutu y'umwaka yishwe n'umupolisi hafi y'ingoro ikoreramwo umukuru w'igihugu Ntare Hauze. Faustin Nishimwe havuka ku mugishingano muri komine Isare yahora, ariko urugo rwiwe ruri ku matafari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Umuhisi umunsi yishwa Faustin Nishimwe yari avuye gutora impene yiwe kwa sebukwe ahitwa mu Gasozo, zone Mageyo, komine Mubimbi yahahora. Yari kandi ashoye iyo mpene ahura n'uyo mupolisi amwaka igitasi cayo. Faustin Nishimwe amwishura ko ari impene yiwe asanzwe atunze atagitasi afise. Niho uwo mupolisi yamubwira ko agiye kumufunga.
ya mpene kupfunga ya mpene Faustin Nishimwe na mwene wabo barakurikira kugira ngo babone iyo ayipfungira. Inyuma gato umupolisi yahavuye arasa Faustin Nishimwe aracikana Arikade azopfungwa ubuzima bwe bwose. Sentare nkuru ya Bujumbura yarayiciriye umupolisi Arikade yagandaguye Faustin Nishimwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose n'indishi y'akababaro. Umuhisi Faustin Nishimwe azoshingurwa ejo igenekerezo ya 29 Gitugutu uyu mwaka mw'itongo ry'abapfuye ku Mpanda ku Musezera, bizobera ku bitaro by'abasirikare i Bujumbura. Faustin Nishimwe asize umukenguza amateka n'abana batatu bakiri bato. Turasubiriye guhoza umuryango w'umuhizi. Na Bujumbura ho atagikozwe ibarabara rihuza amazone ya Buvyuka, Bubanza ndetse na Gihanga gushika kwibarabara rikuru rya RN5 iracika. Iryo barabara kandi batazira Nzihemba rirageramiwe n'amazi ahaca avuye ku mitumba ndetse no ku masoko aho ahusha ikiraro akihereza umusozi. Ico kiraro cubatswe kuri iryo gacimbiri Kivumo gisa n'ikigeramiwe cyane n'ayo mazi amaze gutwara igipande kitari gito. Ibarabara ryaryo ica gatatu caratwaye mu kiringo c'imvura iheruka kugwa mu mpeshi. Abakoresha iryo barabara barafise amakenga ko atagikorugizwe iryo barabara rizobaca mu myanya y'intoke ntirisubire guhita. Ivyo kandi bikaba ibisumwa canke imiduga yaca ntizoba ikirengana. Iryo barabara kandi rikaba ari ingirakamaro kuri zone Buvyuko mu vyo gutwara abantu n'ibintu bica canke biva muri iryo zone ya komine Bubanza intara ya Bujumbura, eka no muri zone Gihanga komine ya Mpanda. Naho mu Burundi ho ngo hari ikigira ngo gihinduke, abenegihugu ngo baratanguye gushora wa mwimbu w'ubutare wabo. Ku nshuro ya kabiri Uburundi bushoye ubutare mu gihugu c'Ubushinwa ku mugaragaro, aho itoni 175 bugizwe na castellite, wolframite, koruta n'izindi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'Uburundi amenyesha ko ari akanyamuneza ko abarundi batanguye kubona kuko nubwo ngo yoba ari amashirahamwe abushoye ku mugaragaro, ngo haba hari kw'izina ry'abarundi kandi ngo amafaranga azovamwo ariyo agiye kuza arangura mu makungu ivyo abarundi badafise. Ikindi Sebarundi Evariste Ndayishimiye amenyesha nuko hatanguye kugurwa imashini zicangura gusobanura ubutare hamwe ndetse bumwe buja ukwabwo, kandi buke azogera aho abarundi bamenya uko ubwo butare buhingurwa bakazohora bavyikorera. Ivyo rero bikaba hari ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari yagendeye aya mashirahamwe yimba ubutare. Tubibutsa ko ubu bubaye bwa kabiri leta y'u Burundi ishora ubutare mu makungu, aho ubwa mbere nabwo yari yashoye ubutare bushoye mu gihugu c'Ubushinwa. Aho rero ico gikorwa cari cakozwe umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe ndetse n'izindi ndongozi. Ubu rero ivyo bikorwa vyo gucukura ubutare biri mu mugambi w'ishiramwe w'umugambi Peyage, aho rero gucukura ubutare biriko birakorwa n'urwo rukaruhukiye mu mugambi Peyage, rukaba rero ruriko ruratunganya ubwo butare. Ariko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu c'Uburundi akaba amenyesha ko
ubu ngubu ubutare ngo bugiye kuboneka kandi bugiye kuzana amafaranga mvamakungu ibizotuma Uburundi bubandanya gutera imbere nk'uko mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha amakuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabandanije abishikiriza ko rero rikacimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro turiko turashikiriza kuri saha tube dusozera ngaha turaza gusubira amakuru araza kubigizwa kuri no muneja kuri yanyu mukunda cyane imwe rutende ya Isange TV.